nyakubahwa mukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, nyakubahwa cegera c'umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, nyakubahwa munyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitabahoze ku rugamba, nyakubahwa mugenduzi mukuru mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitabahoze ku rugamba, banyakubahwa murongoye ibisata bikuru by'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, banyakubahwa ntwazangabo b'abagenerali, banyakubahwa bahanuzi namwe murongoye ibisata bitandukanye mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no mu biro bikuru by'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, ntwazangabo mwese muri ngaha bashinga naye bapfaso namenyesha makuru umwe wese mu cubahiro Imana yamuhaye, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana. Mu nkundire ntangure gushimira Imana mushobora byose kuri uno munsi mwiza yaduhaye, aho turamutse turemesha ikiganiro cyo kumenyesha ivyaranguwe mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba mu gice ca kabiri kigizwe n'amezi ya Gitugutu, Munyonyo na Kigarama mu mwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Twisunze ibiri mu ngingo ya 2025 y'itegeko ry'umukuru w'igihugu inomero 100 indwi ryo kuwa 28 ruheshi umwaka w'ibihumbi 2020 risubiramwo itegeko inomero 100 ryo kuwa 19 ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2018 ritegekanya ingene leta y'u Burundi iringanijwe, ingene ikora n'ivyo ijejwe. Ubushikiranganje buramenyesha ivyo bwaranguye uko amezi 3 aheze bubicishije mu nsamirizi, kumbonesha kure no mu bindi bimenyesha makuru. Ivyo twaranguye rero mu gice ca kabiri bifatiye ku migambi mikuru ijanye na yambono kazoza y'u Burundi, igihugu cifashe mu mwaka w'ibihumbi 2040, igihugu giteye imbere mu mwaka w'ibihumbi 2060, hamwe na ya nteguro y'igihugu isubiyemwo iganisha ku iterambere twita Plan de Travail, Plan National de Développement Révisé, nayo iyo migambi akaba ari iyi ikurikira. Ubwa mbere gutsimbataza umutekano, ubwa kabiri gufashanya mu vya gisirikare, ubwa gatatu inyigisho n'imyimenyerezo vya gisirikare, ubwa kane guteza imbere ibibanza n'inyubakwa vya gisirikare, ubwa gatanu gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi, abakozi n'ibikoresho. Kubijanye no gutsimbataza umutekano, abasirikare bakoze ijoro n'umutaga kugira bacungere neza umutekano w'igihugu. Intwarameto z'u Burundi zagumye zirikanuye kugira ziteshe hakiri kare uwo wese yoba afise agatima ko guhungabanya umutekano w'igihugu. Mu ntumbero yo kugumana igitigiri gikwiye c'abasirikare, ukwinjiza abashasha biriko birabandanya mu mirwi yose, mbere ibibazo vyaba ivyo kuraba ko baciye ubwenge bwo mwishure canke ko bafise ubukomezi n'ubunonotsi bikwiye vyaramaze gukorerwa ku mirwa mikuru y'intara zose. Ikindi naco nuko kwigenekerezo ya 13 Kigarama umwaka uheze, umukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi yinjije burundu mu gisirikare abari bamaze igihe bategurirwa kuzoba abasirikare bato mu nyigisho zabereye mu makambi y'Ibururi, Mabanda, Mwaro na Mutukura. Mu kugenzura neza inkozo urwego rwo kwivuna abansi rw'u Burundi, twarabandanije gusansuma neza no gushira ibimenyetso ku nkoho ntonto. Mu ntumbero yo gukomeza indero ya gisirikare, discipline militaire, twagumye hafi y'abasirikare
kugira bamena ntaryo bakurikiza akarangamutima ka gisirikare mu bikorwa vyabo. Akaba ari naco gituma habaye amanama twita causerie morale ku mirwi itandukanye. Mu bijanye no guhanahana amakuru mu gisirikare twita transmission, harakozwe ibikorwa bijanye no kubungabunga ibikoresho vya gisirikare mu bibanza bisanzwe birimwo mu gihugu. Mu bijanye no gukinga no kurwanya iterabwoba, haratunganijwe imyimenyerezo ya gisirikare kugira abasirikare bame biteguye. Kuvyerekeye ugufashanya mu vya gisirikare, twaritavye inama igira gatandatu y'umurwi w'abahinga mu vyo kwivuna abansi n'umutekano mu karere k'umuryango w'ibihugu vya Afrika yo hagati CEEAC kwigenekerezo rya 8 Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2024 i Malabo mu gihugu ca Guinée Equatoriale. Twaritavye kandi inama y'abashikiranganje bajejwe kwivuna abansi muri Afrika kugira turabire hamwe ibijanye n'amahoro n'umutekano. Iyo nama yari yatumweko na leta y'igihugu ca Ethiopia yabereye mu gisagara ca Addis Abeba kuva kwigenekerezo rya 15 gushika ku rya 17 Gitugutu umwaka uheze. Twarongeye turitabira inama igira 39 y'igisata kiraba ivyo gufashanya mu vyo kwivuna abansi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko EAC. Iyo nama y'abashikiranganje bajejwe kwivuna abansi yabereye yarusha muri Tanzania kwigenekerezo rya 15 Munyonyo umwaka w'ibihumbi 2024 kugira hakomezwe gufashanya mu vyo kwivuna abansi mu karere. Kuva kwigenekerezo rya 30 Gitugutu gushika ku rya mbere Munyonyo umwaka uheze harabereye mu Burundi umwiherero w'imisi 3 wabagize umurwi w'inararibonye mu bihugu bigize rwa rwego rw'abasirikare bama biteguriye gutabara muri Afrika y'ubuseruko ESF. Uwo mwiherero nagize amahirwe yo kugurura ku mugaragaro wari ufise intumbero yo kwihweza ingene amahoro n'umutekano vyotsimbatazwa muri ivyo bihugu. Aha mu Burundi nyene harabereye inama y'abahinga mu vy'amagara y'abantu bo mu nzego zo kwivuna abansi mu bihugu bihurikiye mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Iyo nama yabaye muri Gitugutu umwaka uheze yari ifise intumbero yo kuvugana ingene bohanahana amakuru ubwo nyene bidatevye igihe hadutse ingwara, ibiza n'isibe bibangamira amagara y'abantu. Hambavu y'izo nama twarahaye umubonano uwuserukira igihugu ca Israel mu Burundi asanzwe afise icicaro i Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. Tukaba twaganiriye ku bijanye no gufashanya mu vya gisirikare no guhanahana ubuhinga mu kurwanya iterabwoba. Twaraganiriye kandi n'uwuserukira igihugu ca Turkiya mu Burundi aho yari yaje kutwereka ugiye guserukira igisirikare c'ico gihugu mu Burundi. Twaranaganiriye kandi ku bijanye no gufashanya mu vya gisirikare. Uwundi twahaye umubonano ni uwuserukira igihugu ca Tanzania mu Burundi aho nawe ne yari aje kudushikiriza ugiye guserukira igisirikare cabo mu Burundi. Nawe ne twaciye tuganira ku masezerano yo gufashanya ariko arategurwa hamwe rero no ku migenderanire myiza dusanganywe mu vya gisirikare. Abandi bashitsi biteka nk'umushikiranganje wa Serbia ajejwe gufashanya n'amakungu canye icababa curongoye ikigo cishiramwe mpuzamakungu ONU kijejwe amahoro no gukura ibigwanisho mu bene gihugu muri Afrika baraganiriye n'umunyamabanga ntahegayezwa mu bushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba. Muri iyo ntumbero nyene yo gufashanya mu vya gisirikare, ibiro bikuru vy'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi vyatunganije inama n'abaserukira ibisirikare vy'ibihugu vyabo mu Burundi kugira barabire hamwe ivyo nyene bijanye no gufashanya mu vya gisirikare. Mu ntumbero yo kubandanya bahesha ishusho nziza igihugu cacu
no kugirirwa icizere n'abenegihugu bo mu bihugu bagiyemo guhagararira amahoro n'umutekano, abasirikare b'u Burundi barabandanya gukora ibikorwa byo gufasha abenegihugu mu turere bajejwe. Mu gihugu ca Somalia bararonkeje amazi meza abenegihugu bari mu makambi y'abateshejwe izabo angana amaritiro ibihumbi 84. Barabandanya kandi babafasha mu byo kubavura indwara zitandukanye, aho muri iki gice c'amezi 3 aheze bavuye abarwayi bagera ku 450. Igisata kijejwe inyubako mu basirikare bari mu butumwa bwo guhagararira amahoro mu rwego rwa MINUSCA mu gihugu ca Centrafrique nabo bariko barubaka ikiraro kwibarabara rihuza uturere twa Dekowa na Burusa. Ico gisata ni naco kiriko kirakurikirana ibikorwa byo kubaka ingoro yahariwe urwaruka ahitwa Garafondo. Ico gisata canarangije kubaka kirongera kirashikiriza inyubakwa ikorerwamwo abarongoye igisagara ca Dekowa. Muri ico gihe cici mu gihugu ca Centrafrique haribonekeza ubukene bw'amazi budasanzwe. Ivyo bikaba vyatumye abasirikare b'u Burundi biyumvira gufashisha amazi abayakeneye gusumba abandi. Baratanze amaritiro ibihumbi 26 mu ibohero ry'ahitwa Sibut, ayandi ibihumbi 10 bayatanga mu bitaro by'ahitwa Grimari, bongera baha amaritiro ibihumbi 12 abenegihugu bahitwa Damara. Kuvyerekeye inyigisho n'imyimenyerezo ya gisirikare. Inyigisho n'imyimenyerezo vya gisirikare vyarakozwe, ibindi biriko birategurwa mu buhinga butandukanye. Muri iyo ntumbero, umwimenyerezo wo gutegurira umusirikare gukora akazi naho hoba mu karere karimwo intambamyi n'imitego itandukanye twita exercice de challenge warakozwe ku rwego rwa peloto. Intwazangabo 16 bakora mu biro bikuru vy'amadiviziyo n'amabrigade bararonkejwe inyigisho nkarishabwenge mu bijanye no gutegura imigambi no gukurikirana ishirwa mu ngiro ry'imigambi. Intwazangabo 5 zirongoye umugwi w'abasirikare twita peloto bararonkejwe inyigisho zifasha kumenya hakiri kare abantu bafise akagwara kavuye ku bintu biteye ubwoba baciyemwo canke babonye twita état de stress post-traumatique. Aho ni mu gihe hari abaforoma b'abasirikare baronkejwe inyigisho zo gufasha abafise ingwara zo mu mutwe. Intwazangabo 5 ziriko zirakurikirana inyigisho z'ubuhinga bwa none twita développement de logiciel, bakaba mbere bamaze kurangiza indwi 12 z'inyigisho. Ibisongerezi 30 baraba ibijanye n'inkoho bariko barakurikirana inyigisho nkarishabwenge kugira baronke ubuhinga bwisumbuye. Abasirikare 15 bakora mu vy'indege bariko barakurikirana ivyigwa mu ishure ryo kunonosora ivy'indege ESAM. Izo nyigisho zikazomara indwi 49. Inyigisho rero muri rusange zirabandanya no mu yandi mashure, amakaminuza n'ibigo vy'inyigisho vya gisirikare. Kubijanye no guteza imbere ibibanza n'inyubakwa vya gisirikare, twarabandanije dushira inguvu mu bijanye no kubaka no gusubiramwo inyubakwa za gisirikare. Kubw'ivyo rero ibikorwa vyo kubaka ihoteli ya gisirikare y'Igitega bigeze ku ntambwe ishimishije, kuko kuduza ibihome vy'igorofa ya nyuma bigeze ku bice 95%. Ibikorwa vyo kubaka ihinguriro ry'amakara ya kijambere twita briquette ryo mu Kayogoro navyo ne bigeze ku ntambwe ishimishije ya 93%. Ibikorwa vyo gusanura inyubakwa zimwe za kaminuza ya gisirikare ISCAM biriko birabandanya
cyo kimwe n'inyubakwa abarongoye abasirikare bagwanira mu kirere bakoreramwo, eka n'ikambi za Muzinga y'Imwaro ni nk'uko nyene, eka mbere no kw'ishure ry'ibisongerezi by'intwazangabo ry'Ibururi hariko harasubirwamwo inyubakwa zimwe zimwe na cane cane uburaro n'ibirasi. Ibikorwa byo kwagura aho bashonera impuzu za gisirikare hariya muri brigade ijejwe ibikoresho navyo ne byaratanguye, ubu bikaba biriko birabandanya. Kubaka imitego twita obstacle abasirikare bimenyereza ko navyo ne biriko birarangurwa mu makambi atandukanye. Kwandikisha ibibanza vyagenewe ibikorwa vya gisirikare, gusuzuma no gusubizaho ibimenyetso vyerekana aho bigarukira vyararanguwe, harimo no kwimura abari mu kibanza ca gisirikare cayitwa Gikizi Ivugizo mu ntara ya Makamba. Kuvyerekeye gutunganya neza ibijanye n'ubutunzi, abakozi n'ibikoresho, twarafashe akanya turashikiriza muri make ivyaranguwe mu bushikiranganje tujejwe, igihe inzego zo kwivuna basi n'iz'umutekano zari ziramutse zifuriza umwaka mushasha umuryango wa nyamicubahiro umukuru w'igihugu cacu kwigenekerezo rya 20 Kigarama umwaka uheze. Twarabandanije kandi gukoresha neza uburyo leta yaduhaye, kandi turanakora ibikorwa byo guterera mu iterambere biciye mu burimyi, ubworozi, hamwe rero no kubandanya ivyo vyose hamwe rero no kugabanya ivyo vyose bibangamira ibidukikije. Muri iyo ntumbero yo kugabanya ivyonona ibidukikije, amatoni arenga 797 y'amakara ya kijambere twita briquette yarahinguwe n'amahinguriro ya gisirikare yo kumuzinda n'Igitega, mu gihe ubukinjikiro bukoresha ayo makara bubandanya bwubakwa mu makambi atandukanye. Mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi, twarabandanije kwitwararika imirima n'ibitungwa dusanganywe kugira bitange umwimbo mwiza. Mu vyerekeye iterambere rusangi, twaritavye ibikorwa rusangi byo kubaka ivuriro ryo ku mutumba wa Buringa muri komine Gihanga, aho twahamagariye abenegihugu gukorera hamwe mu makoperative y'iterambere. Inama zitari nke zaratunganijwe mu bushikiranganje no mu biro no mu rwego rwo kwivuna basi rw'u Burundi kugira dukomeze intwaro ibereye no kwisunga wa mugambi wo kororanya ibikorwa n'uburyo bwategekanijwe twita Plan de travail et budget annuel PTBA. Aha twovuga nk'inama zishika 4 zatunganijwe kubijanye no gukoresha neza uburyo bwahawe urwego rwo kwivuna basi rw'u Burundi. Abajejwe igisata kiraba ivyo gutegura imigambi mu biro bikuru by'urwego rwo kwivuna basi rw'u Burundi G5 barishikiye mu turere twa mbere na kabiri twa gisirikare gusuzuma ingene ukwisunga wa mugambi wo kororanya ibikorwa n'uburyo bwategekanijwe twita Plan de travail et budget annuel PTBA biriko biragenda. Abakora mu gisata kijejwe inyigisho mu gisirikare G7 baragize ingendo zo kwirabira ingene inyigisho ziriko ziratangwa mu mashuri ya gisirikare no mu bigo bitanga inyigisho zibanze za gisirikare twita centre d'instruction. Igisata kijejwe amagara y'abantu mu gisirikare cyatunganije ingendo mu turere twa gisirikare no mu bihugu abasirikare b'u Burundi bagiyemo guhagararira amahoro kugira birabire ko imiti bahabwa ikoreshwa neza. Eka n'abajejwe gutunganya uburyo bukoreshwa mu gisirikare baragiye mu gihugu ca Centrafrique kugira barabe ko uburyo buhabwa abasirikare b'u Burundi bariyo bukoreshwa neza. Harabaye n'igikorwa cyo gusuzuma ko gutanga ibifungurwa vyumye twita vivre ifungurwa bitumye twita vivre frais byakozwe neza mu makambi atandukanye.
intumbero zo gukoresha neza imodoka za gisirikare zaratanzwe n'abahinga b'igisata kijejwe ibikoresho mu gisirikare G4 igihe bagira ingendo mu turere dutandukanye. Hambavu y'ivyo urutonde rw'imodoka amapikipiki n'ibindi biduga vya gisirikare rwarasubiwemwo kugira bongeremwo bishasha banakuremwo ibitakirimwo mu ntumbero yo guterera mu kurwanya urudandazwa ruciye mu binywabi cane cane mu kiyaga Tanganyika. Ibitenge 357 zarafashwe n'abasirikare bakorera mu mazi biraheza bishikirizwa ikigo kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi OBR. Muri ico gikorwa nyene mu kiyaga Tanganyika harafashwe ibiro 50 vy'urumogi rurahezwa ruraturirwa. Mu ntumbero nyene yo gukorera ku mugaragaro ivyegeranyo vy'ivyaranguwe n'uburyo bwakoreshejwe vyagiye biratangwa kugiye gitegekanijwe. Twaragiranye kandi ikiganiro n'amenyesha makuru kwigenekerezo rya 2025 gitugutu kugira tumenyesha abenegihugu n'amakungu ivyo ubushikiranganje bwaranguye mu gice ca mbere c'umwaka w'ikoresho ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Tukaba twagiye turanabimenyesha tubicishije mu biganiro 12 twacishije ku nsamirizi n'ibindi biganiro bitatu vyaciye ku mbonesha kure zitandukanye, eka mbere ntitwahengeshanije kubicisha no ku mbuga ngurukana bumenyi. Twarabandanije kandi gushigikira abahoze ku rugamba na cane cane abagendana ubumuga kubavuza. Muri iyo ntumbero abafise ubumuga bakuye ku rugamba batatu barashizwe mu bitaro n'impapuro zo kwivuriza ko twita bondoswe barazironswa kugira ngo barihirwe uburyo bivurijeko bwose. Abafise ubumuga bwaturutse ku ntambara barabandanya kandi kwakirwa no kuvurirwa mu buyobozi bukuru bw'abahoze ku rugamba no mu bibanza bamwe basanzwe babamwe. Impapuro zo kwivuriza ko 192 zararonkejwe abamugariye ku rugamba bazikeneye. Amakara yo gukinjika yarahawe imiryango y'abamugariye ku rugamba ishika 150. Abahoze ku rugamba barabwa na ya mategeko mashasha abagenga bariko bararonswa kagahamba gatangwa rimwe rudende twita allocation unique mu gihe tubandanya gushira mu ngiro ayo mategeko. Hambavu y'ivyo vyose turabandanya gukorana no gufata mu mugongo amakoperative y'abahoze ku rugamba. Ni muri iyo ntumbero ubwororero bw'inkoko bwubakiwe ikoperative y'abahoze ku rugamba ahitwa Iburuhukiro mu ntara ya Rumonge, aho mbere banaronkejwe imiswi y'inkoko 400. Harakozwe kandi ingendo zo kuja kumviriza ivyo abahoze ku rugamba bagona Ingozi, mu Rutana n'Imakamba. Kubijanye no koroherezwa mu kazi, igisata kijejwe ibikoresho mu gisirikare G4 carabandanije gushikiriza abasirikare ivyo bakenera vyose kugira akazi kagende neza. Ibikorwa vyo gusukura hamwe n'isukura ijanye n'amagara meza vyarabandanije gukorwa mu bisata n'amakambi atandukanye. Igisata kijejwe amagara y'abantu mu gisirikare carabandanije kwitwararika abasirikare kugira bagumane ukubaho neza mu mutima, mu miryango no mu kibano, arivyo twita prise en charge psychosociale. Barabandanije kandi gutanga impapuro zikenewe kugira abasirikare n'imiryango yabo bashobore kuronswa imiti mu maduka y'imiti yishirahamwe mitiwere rijejwe kuvuza abakozi ba leta. Mu ntumbero yo gutsimbataza imigenderanire myiza biciye mu nkino, imirwi ya Muzinga yarabandanije amahiganwa ku rwego rw'igihugu. Mu bijanye no kwinonora imitsi, umurwi wa Muzinga Athletisme waritavye amahiganwa yo gusiganwa
yitwa Cross Country, nayo akaba yari yateguwe n'ishirahamwe ryo kwinonora imitsi mu gisagara ca Bujumbura Amabu. Mbere umunonotsi wa Muzinga akaba ariwe yatahukanye ikibanza ca mbere ku birometero 10. Abanonotsi ba Muzinga barongeye batahukana ibibanza bitanu vya mbere vyose ku birometero 10 mu mahiganwa ya Cross Country nyene ku rwego rw'igihugu mu karere k'uburengero kwigenegerezo rya 2029 Kigarama mu mwaka uheze. Mu ntumbero yo kwereka inzira nziza urwaruka, twaragiye iburinga muri komine Gihanga kwigenekerezo rya 13 Gitugutu gutera intege urwaruka rukiri umupira w'amaguru mu rukino rwa nyuma rw'amahiganwa yo kurondera abafise impano zidasanzwe ari byo twita detection de talent. Mu ntumbero yo gukomeza iterambere ridakumira, abasirikare barabandanije guhimirizwa kubijanye no kurwanya amabi afatiye ku gitsina no gukingira abahuye n'ayo mabi. Vyongeye abasirikare b'abakenyezi ntibigeze bibagirwa haba mu kugenwa mu mabanga eka mbere no mu bindi bikorwa byose vyagiye birategurwa. Nyakubahwa mukuru w'urwego rwo kwivuna abansi bw'u Burundi, banyakubahwa mwese, ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwita abahoze ku rugamba burashimishwa n'ivyaranguwe kuko bishika ku bice 96 kwijana. Ubushikiranganje bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba burashimishwa n'ivyaranguwe kuko bishika ku bice 96 n'igice kwijana muri kino gice ca kabiri cy'umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025, naho hari intambamyi zagiye ziribonekeza. Aha twovuga ahanini nk'abagwiza tunga bamwe tuba twaraguze ko ibikoresho ariko bagateba kubidushikiriza, hamwe rero no guteba mu itangwa ry'amasoko no gusohora amafaranga. Mu byo dutegekanya gukora mu bice bibiri bisigaye by'uno mwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025, tuzokwihatira gushira mu ngiro imigambi yateguwe kuzorangurwa muri uno mwaka twisunze ya ntumbero yuko ibikorwa bitegerezwa guhura n'uburyo bw'abitegekanirijwe. Tuzobandanya kandi guterera tudahengeshanya mu buryo bwose mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu hamwe no mu bikorwa byo kugarukana amahoro mu bihugu bigifise ingorane z'amahoro n'umutekano, haba ku rwego rw'akarere ka Afrika y'ubuseruko, haba ku rwego rw'ubumwe bwa Afrika eka mbere no ku rwego mpuzamakungu ONU. Mu gusozera, nagomba shimire abantu bose bagize uruhara mu buryo ubucanke buriya kugira ngo dushire mu ngiro imigambi yari yateguwe kurangurwa muri iki gice ca kabiri cy'umwaka w'ikoreshwa ry'amafaranga ya leta w'ibihumbi 2024 ushira w'ibihumbi 2025. Nkabamboneyeho akaryo ko gutera akamo umwe wese kugira ngo mwongereze inguvu mu gushira mu ngiro imigambi yose twiyemeje kurangura muri uyu mwaka twisunze ya ntumbero ya leta ijanye n'integuro y'ibikorwa n'uburyo bukoreshwa ku mwaka. Imana ibahezagire, murakoze.